Imana iragukunda cyane ari umuntu yambwiye ngo abapasiteri barongora abagore beza gusa none baba bafise shwa kurumva baba babona no they have the choice cyangwa arashobora kuvuga keep quiet nuvuge cyane mu muntu I am sensing banzi urindire ko I am sensing oya nakunda ingene wibaza kara kukunda yo mwana mubi oya ndikubivugira ukuri akavuga when we go there nuvuge cyane I'm like okay biragoye ko wihangana kurabona abagenzi bawe bose bariko baragira mariage nawe uri kurakura mu myaka kugira rero ufate decision vraiment jewe nase kukubesha hari igihe naja mu gitanda nkarira tinega man byabaye byinshi je nabaje imyaka ndagusaba umugabo ntavyo ndiko ndabona ndakunda kujya cyane okay ndakunda kuririmba no babe I sing more than you. Me I'm always singing in the shower singing wewe arifondera nyene indirimbo ziwe je ndirimba indirimbo zisanzwe zihari je ndafise composition ye waje every day fise hit in shash do you want to take some water okay so let me read my wife you are my better half you are my partner you are my co-worker you are my friend and me and you forever by God's grace. By God's grace. The best is yet to come. In Jesus' name. Amen. The best is yet to come. Father, in the mighty name of Jesus, we thank you for this session. We don't take it for granted. This is a media and we're going to speak life into people's lives, oh God. I pray that whatever we'll say will be to the glory and honor of your name. We bless this place. We bless Jose and Siren Vibes, oh Lord, and all the team that is working. Imana bahezagire kubera ibikora biwabo bako barafasha abantu. Bahumugisha kandi bahane inkomezi kuguma bakora ibi bintu. And oh Lord, reka bizane inyungu mu buzima bwabo bavuge ibintu arabikuye ngaha kubera naragize ikiniki niwe tugiye kuvuga tutoresengeye tufashe no kubyumviro biza umugore wanje Hozi team yose papa so that this will be one of the best production because it has life in it. In Jesus' name we've prayed. Amen. Amen. Bonjour, bon après-midi. Chongereza good morning, good afternoon everybody. Umusoga tukara mu ndimi zose mu Gifaransa, mu Cyongereza, mu Kirundi, mu Giswahili byose. Ni my journey ni kwa mbere tumaze 2 semaines tudakora my journey. We are sorry twatagize ikibazo k'itechnique twebwe mugabo twagarutse kandi nibiganiro byiza nk'ibisanzwe. Nitwa uzira ko zikora bishano bwa mbere nijengira nkoresha kinaga ninjira ikoresha imisi yose. Nibaza ko abatumenyere gose baramaze kumenyera mbwana bashasha mutumenya bamugire na subscribe kugira muze barakora cyane ibiganiro byacu biboroheye muri notification. Ikiganiro kifise but yo kuturemesha kutwigisha twigira ku nkuru z'abandi batubwira ingene babigenje kugira bagera aho bageze cyangwa kugira baba bafise umunene cyangwa kuntu babaye uyu munsi kugira ngo tushe kubigira ko ku mahistoire yabo hama natwuza bwacu buryohe. Uyu munsi nateye iteka ryo kwakira umukozi w'Imana bawe dutanguranye amasengesho abamuzi baramuzi ni Pastor Jeff from CLM. Thank you. Welcome. Thank you for inviting us. Ari kumwe na his beautiful wife. Karibu. Thank you. Murakoze kutwakira. Ego. Ariko mbere ko ndabakira nshaka mwanye no mumaze bose bakuzibone ko muramaze kumenyera public, muramenyera kuvugana n'abantu, muramutsa abantu hama tuvuge kwijambo. Entre-temps, Pastor Jeff aza gukora ikiganiro mu Kirundi. Reka ngerageze gutangura paka ku muhero. Paka kumwe. Ikibazo nuko ari ibibazo nasanze bimabiza mu Cyongereza ko yanzi uvuga Icyongereza. Ariko ndaza kubishira mu Kirundi. Kugira ngo ndagutega imitego yo kwishira mu Kirundi. Wanda kibaje mu Cyongereza. Wabyo cyishira mu Cyongereza. Imana izomfasha
izofasha no kufasha kubivuga neza nta kibazo. Yego. Okay, muramutse abantu rero hama mubibwire. Reka tangure. Yati hi, my name is Hi, nitwa Edith Chimpaye, ndi madame wa Pasteur Jeff. Ego ndi umurundikazi. Ego narakijijwe, narakiriye Kristu. Ndibaza ko ari ibyo pour l'instant. Ego murakoze. Ugize neza mademoiselle. Madame. Si mademoiselle. Oya ni madame. France charanse sha. Kirundi reka tushike mu kindi. Amahoro mwese murakomeye. Murakoze no kutwakira ngaha, turabishimira Imana. Amazina yanje nitwa Pastor Jeff canke Baruku Geoffrey. Mukozi w'Imana kuri eglise yitwa CLM hariya kuri Odeon Palace, ndaza abenshi murayizi. Kandi turabishimiye Imana. Congratulations, mugira felicitation. Araramukije mu Kirundi kandi arabishoboye. Actually avuga Icongereza ku bantu bamuzi, avuga Icongereza ariko kubera ko aba mu Burundi akaba afise n'umufasha mu Burundi kazi ari oblige. You have no choice. No. Kandi reka ndakubisha ukuri nje ndashaka kwiga Ikirundi neza cyane. Kivuge neza kubera ndazi abana be wanje bavuga Ikirundi. Tutegeza kuvuga Ikirundi neza ndabigisha kandi je ndakunda imigani gusumba. Nohe mugani uzi kuvuga. Urazi batanguye kwigisha barakwigisha imigani mibi gusa. Umugabo ari akawe nakabandi. Migabo hariho ibihungu ngaha bikwigisha imigani mibi. Nahije kubabaza none biti what does it mean? Kasanga n'ibintu bitafisa amaguru n'umutwe but nakunda. Just nine twatwenza actually twari urengo nkwenza unomuzi unota tubike tumaze ngaha tumaze twenga mugabo nibaza ko muraza kugirwa gose n'ikiganiro. Actually avant ko tutangirana cyane bibutse ko twotegura pamoja festival ko ndimwe nanje nzoza. Karibu cyane. Umuvisionnaire ni Pastor Jeff. Ego. By the grace of God. Yes. Yeah. Abazi pamoja festival imaze imyaka myinshi ikira ine edition kangahe? Ya 8 Yego. Edition 8 tunaje muri edition ya mbere ndavyibuka I remember ya. Really? Kandi yari iryoshe. Nubu umva ko deja imaze imyaka myinshi nuko haba hari ibintu byamaze kuba improved byabaye byiza kurusha. Muzoze ni le 30 juillet kuri Karera Beach no yamibera. Why? Ego ni hego bibiye. Why always Karera Beach? Why Karera Beach is orazi njewe I believe in loyalty. And loyalty is one of my character traits. If I say you're my friend, you're my friend. So abantu bo mu Karera baratwizeye. Twatufise icyumviro. Baratwizeye bakatusigikira. So njewe ndumva mfise uburenganzira nanje kuguma ndiko ndabasupportinga kandi n'ahantu heza. Of course hari ibintu bihinduka but nje nibaza nigo umuntu matanguye korana you have to improve together. That's what I believe in and that is part of course hariho bizana some challenges we tanguye improve and the other person is not improving but I believe that's what society should be. Loyalty, growing together. It's not saying sukuvuga ndashogenda handi but njewe ndumva amahoro gose ugumye kuri Karera Beach kandi biranoroha kubera muramenyere no gukorana. Of course sukuvuga pamoja izoguma harashogenda handi but for me I believe in loyalty. Ego. Okay, nshaka tutubwire kuri vision ya Pamoja Festival. Turabizi ko ni festival buza bari mvya gospel nka bose. Aba hip hop, abaririmba R&B, ni ihe vision ya Pamoja Festival. Vision ya Pamoja cyambere no kuhimbaza Imana mu muririmbo kubera indirimbo is one of the ways ukuhimbaza Imana. Sindirimbo type imwe indirimbo zose style zose zivugisha zivuga Imana. So kandi yari platform yo kufasha abajene ngaha mu gisagara inokoresa ingabire ziwabo. Nikini kintu why we started Pamoja nuku to encourage creativity. Kubera muri Pamoja turaha abana ama opportunity yo kugera volunteering, stage backstage, stage design, artist management, ukasanga media, ukasanga abana benshi bariko bariga ibintu byinshi kubera naha benshi babaha opportunity. Nikini kintu ndashaka kuvuga nyine mu Burundi kenshi abakristo nibazi
to have fun. Menga biri boring. Hariho image abantu bahaye abakizwa n'abantu bataryohewe kandi usanga n'abantu bakera bari bakije bagenda mu makabare bahije kugira baguma muhira kubera nibazi what do they do next. So pamoja ni platform yo kuza and have fun. Hari abantu bavuga kubera iki mutagize guco ngavuga njewe ndabona abantu bariko barajoya, they're having fun, they're celebrating, they're enjoying life. Part of Christianity is celebration. It's not hari abantu baraha kiza nyine utegeza kuba nyine ugenda na Bibiliya gushaka ugenda nijo gituma nabandi batabikunda bavuga abantu bameze ukuntu. Oya, Christianity is about joy. Wabonye muri Bibiliya urabona harimo ama festival menshi cyane, abantu baja baka they played music, they sang, they danced. Urabona David yaratambiye kuvuga intuzi ziwiwe hafi zigwa hasi. What type of tamba was that? Kwari kutamba kutera ubwo. Ahubwo nyene wa mugari abantu ko bataravyumvira twiyumvira kuko ndabidiye tamba gushika ari impuzu zimuva. Jewe ndaringiye nga Burundi umuntu atamba akahimbaza Imana gushika ari impuzu zimuva. Ego. So that is part of the motivation. Kandi twebe turatargetinga urban youth. Urban youth sinzi mu Kifaransa is abajene bo mu gisagara. Abajene bo mu gisagara bafise culture yiwabo. Hariho abandi bafise culture yiwabo, but me that is my target. Abajene bari urban muri youth bakunda hip hop, bakunda R&B, bakunda creativity, bakunda, so that we can reach out to them. Kandi reaching out to people sikuzana ubutumwa kababa kubita mu in their face. Certain times just being their friends ukamanya ubuzima wabo, so that you have the platform nyene kubabwira ubutumwa bwiza. Nivyo biyumvira ivyo ari byo. There you go. Kwinjira ari 10,000. Ama VIP 100. Na VIP ni bi 30,000. Yes. Ama VVIP na VVIP, yes. Ni sawa kwe. Na mahera makeya cyane. Nisa 10,000 na 30,000. Ego. Tumaze kuja mu concert ya 10,000 na 5,000 na 5,000. Muzoze mwinjoyinge hama igitoro muzana amaguru. Iyo nayo is part of fun. None bugira ka sport gatoye. Bahamagara n'abagenzi bazo baratera story. Hari ikintu nashaka kubira uzi ipamoja is not for making money. Aya mahera tugira ni minimum kuri ama stage, ama expenses turonga, so that the event can continue. No kuriha aba artist bagera muri studio maybe kwa amahera matoye kubandanya bagira ibi bituma baragira ama video, so muze mutushigikire. Bazoza abantu bose akunda Silent Vibes, duhure le 30 kuri pamoja kandi muzondamutse na Pastor Jeff muzomamutse arakunda kuramukanya. Ego cyane gose nje ndakunda abantu cyane. Bo abantu bako barimvira kwira ikiyazananye na madame n'umugore we mwiza cyane, arakunda kuvuga ko afite umugore mwiza. Jeff nubibona nawe ndubitwo nabibona na habindi tegeza. What is that thing they usually say? What is man? Yarizimanye yaritore donc uzakunda. Congratulations bas kwa umugore mwiza. Ndabishimira Imana. Glory to Jesus. Amen. Okay, baje rero kutubwira gato kuri kubuzima bwabo nk'umu pasteur, mama pasteur, Pastor Jeff ndamuzakira umusore, ubunye n'umugabo yubatse, madame wese ndamuzi avuga ndamuzi, batubwira gato kuri kubuzima bwa ku history ya maybe ko barashobora kwinspira kubera ko biragoye kumva umurundi kazi atwaranye n'umunyamahanga yazanye umurundi kazi bakaba baryoshe bakaba batwenga kwa bumvikana, birashoboka kwakoraje abantu. Iki naco no ko hari abakobwa benshi batina kurongorwa n'abapasteur cyangwa abakozi ngo ati ibyo bintu byabo watwe nta kintu na kimwe ariko we barashe kwishobora. Muga avant mushaka manze mutubwira gato mwose natubwira enfance yiwe ati kuki abantu kugira bahuza ari usanga mwose afite ahantu yakuriye, yakuze, ngene yarezwe, behavior ziziwiwe, mwe abaza tubwire ngene yakuze, ngene yarezwe hama turaza kubabaza ibindi bibazo mu nyuma. Turatangura kuri kadore ku murundi kazi wacu. Jewe navukiye aho Bujumbura, turi famille y'abana babiri, abakobwa babiri. Ni jewe mukuru. Urumva twakuze muri quartier Zeymed, hanyuma tugenda ku ishuri ku international. Umva ni hari kure hari gihe twatambuka kugira tugenda.
urumva amashuri yacu yose maternelle primaire secondaire twayagize kuri école internationale hanyuma rero twarimutse mu nyuma mu Kinindo kuri école internationale twararyohewe vraiment cyane gose twarahagize abagenzi hari ama kermesse uva twaba dufite utu activité twagira ego gushika nyene mpeze secondaire niho naca ndonka bourse yo kuja kwiga hanze ego warize hanze ego they understand akanyoni katagurutse nikamenye ubweza ari ibindi bintu mu mutwe vyoguruka uvuye mu gihugu voyageje cyane gose ego zagenze gute maze kuvoyage maze kuja kuba hanze hari ama culture wasanze y'abarundi cyangwa abarundi kazi wasanze wo kwivuriwa ego kenshi bo singomba kuvuga n'abarundi bacu kenshi abarundi twibaza ko ari twe dufite ibintu byiza cyane ego mugaye igihe nagenda hanze bo nize muri Maroc peut-être ndaza kuvuga n'ibindi bihugu nabayemwo mugabo deja nshitse hajya narabonye yandi ma culture surtout yo muri Afrika abandi bantu muri Afrique de l'Ouest cyane nibo twigana nibo twajana gusenga nibo twari kumwe muri chorale ego okay ndatangiye gutahura Pastor Jeff yes childhood yawe yari imeze gute cyawacu so njyewe ndivuka muri family y'abana 9 of us congratulations to your mother yes Meanwhile yego so twarakuriye muri family of 9 kids and yeah so you see the difference 9 versus 2 of course abantu benshi kandi twarakuze community nyene twakuze we are community turagira life as a community wabonye grandfather wawe grandmother aba aunties wamubana si kubana gusa kubera your life is very entertained for example muri holiday mwese muragenda muri maybe iruguru mukasangira with your family so tofisa aba aunties benshi cyane so nico gituma usanga nje birundoje kuvugisha n'abantu kubera ndamenyereye n'abantu benshi cyane no kubana n'abantu n'imico itandukanye aha so nayigiye mu Buganda of course amashure menshi cyane kubera papa yari mwigisha so yava muri province imwe akagenda mu yindi so tugiye tuhindura so that helped us to kwiga indimi nyinshi ndazi indimi nyinshi mu Buganda kubera mu Buganda hariyo over 50 something languages ego so ndazi indimi nyinshi cyane so nawe birafasha mu gufasha no kwiga Kirundi n'ingoga ego so kwiga indimi is part of my twabitanguye turi bato kwiga ahantu wagiye ahantu kandi mu Buganda abantu bafite ama tribes atandukanye so utegerezwa kwiga indimi ikirimi cy'iwabo na culture y'iwabo ukabana nabo so that's how I grew up naragiye muri university Makerere University muri business school narize business specifically human resource management bitambute miki yeah my first degree was human resource management yene katangura kazi yego kazi nashaka kubaza ukuntu wisanzire mu Burundi mwaga tashaka kubaza tubwire ukuntu wabaye mu pasteur kora ko tumenyera ko na pasteur nso wa jeune so tunga mu Burundi ho bumva uwo pasteur akongira ngo bamaze kwambara alliance wabaye mu pasteur kiri mu Uganda canke wari wamaze kuba okay so hariho ma process menshi cyane yo kuba pastor depending on the church and denomination so njewe ndari mu eglise to watoto church watoto church ifise system itwa amaselire so muri high school narakijije in 2003 I think 2003 cyari mujene narakijije nakunda Imana so yatanguye ibikuba b'Imana ku ishuri twebwe twagira ama revival ku ishuri iwacu atakijije wari mu bolo twese wategeza ko uri mukiza kubera twari into y'abastari kuri eglise kuri twatamba ibyo twagira vibe so if you're not born again so ishuri yose yategeza kuba born again so tatanguye ibikora b'Imana Imana yatufashije twagira abagenzi bakijijwe byaratufashije cyane so natanguriye muri university tangira amaselule so nari ndongo ya maselule menshi cyane kuri university nari ndongo like 20 cells so mu 20 cell ifise abana 10
kuri university, so you're already a leader. You're already doing ibintu bya leadership. So Eglise, of course I'm studying to be a human resource manager, kandi nta cyumvire cyo kuba umupasiteri. Je ndakunda Imana, just kumukorera. Ndazi ndahejeje university, narahejeje university ngatangura akazi, narakoreye muri MTN, kagira akazi imyaka 2. So ndiko ndakora. Eglise yarahamagaye ikavuga Pastor Jeff, ngo ngaho tufashe kubera ndabonye warize human resource. Turafise hariho babies home. Sinzi babies home will be called what? Babies home. Ahantu bafata abana bukwibarabara Bakirutu baby. Canke abana emeze nga ofina abana bakwiye thrown away babies. Sinzi how do you say? Haro abana bataye. Haro usanga abana basize kwibarabara cyangwa umuntu yabyaye akamusiga so naragira i organization yafasha abana ngabo. So I was the administrator. Nagira administrative work now. But of course my part of my dream yari kuvuga ubutumwa mu mahanga atandukanye no gukoresha creativity Imana yaramaye. So I loved music from a long time ago. Narakunda kutamba. In fact, when you sent me messages, I remembered some of the names they called me while I was young. Narifise nickname ita Style Mabune. Kubera natamba cyane. Kandi no kwishure kubera twayi ba style, kubera twazi kutamba. So kera twakunda ama style ya Asha, sinzi Genuine, Bandi, so twabitamba neza. So after we got born again, twarahinduye script tukavuga tugiye kutambira Imana. So otari cool sigari humbeze twewe twabana ni mu Imana. So your love for music was always in me. So I was like, you know what? Ibi byumviro nabya pamoja byatanguye kuva kera. The first name of pamoja iri itwa Jam Fest. Niyo idea ya mbere narifise. Kandi ni idea narifise nahejeje high school. From high school. So from nahejeje high school from 2006. Pamoja ya mbere yali 2016. How many years were those? 10 years. 10 years. Yeah. So it's for me the imaniro nashoku umuntu, never let your dream die. God will always provide a system. So ambajije, how did I become a pastor? So while I was at kuri your baby's home ndiko nakora kazi, hariho umupastori itwa Pastor Elma yavuye muri Rwanda. Akajya kuri Eglise wacu akavuga ngiye kutangura Eglise mu Burundi. Naje ngaha mumfashe abantu cyangwa mahera tugende kutangura Eglise mu Burundi. So watoto church bari bayihaye responsibility y'ukurondera youth worker, umupastori w'abajene. So kubera nari active muri university, abapastori banje bazi. So one day I was going to his office. Hariho group twari twita think tank, abantu bimvira what to do for the youth in university, because me had already left university. So twari mubira kambaza, hey Pastor Jeff, can you go to Burundi? Kambaza, Burundi to do what? Kambaza, you know they have asked us to send a youth worker, and among the people I know, njewe ndakwemera, go there and start. But before that, I will tell you the other story. So when that pastor came, yaratusabi to give contribution. So njewe, as they were giving, nariba zimana, noni mana bagiye kutangura Eglise mu Burundi. What can I give? Imana yarambi all of it. Even when I remember it, I feel like crying. And God said, all of it. Kavuga Imana. Amera Yosef Semuri account ndayaha Burundi. I don't know even what is Burundi. Honestly, I didn't know much about Burundi. Ikintu twari tuzi mu Burundi ni mwari mufise president kijijwe. Nibi bintu byo kugwana, murabizi by'amaboko byo kugwana, gusa nibyo twari tuzi. So then yambajije, can you go to Burundi kamaja? Immediately I remembered, I gave my money. Now you want me to follow there too. So then Kamubiro Raz, let me pray about it. So when I went home, as I was walking home, God just said go. So what does that mean, go? It means hebakari kazi urukora kora kandi akazi keza. Hebakari kazi and genda mu Burundi. So my idea to come to Burundi was to do 6 months. 6 months tangure Eglise nyene set up a system, then to we go back. Kubera twari bapasteri haro abavuye muri Kenya, Rwanda, haro undi yavuye muri UK,
undi yavuye muri Mombasa, of course plus the Canadian. Tutangure structure kubera twari twazani sound system, lighting, twarahinduye audio palace, so turondera abarundi tuba training maybe in 6 months cyangwa 1 year iglis to yahe abarundi, but it was 1 year, 2 years, 3 years, 4 years. Now I am married. So then kushika ngaha navuye mu Buganda when I was called a youth worker. You were not a pastor? No, I was not a pastor. So because of the culture yo mu Burundi umuntu akorera mu nzu y'Imana itwa pastor, so baguma pastor. So for starters I wasn't comfortable with it. Pastor. Pastor J. So then after pastor umukuru wacu akavuga urazi reka tugende muri Bible school. So naho natangiye kwiga Bible school kuri ILU. Yego kuri University International Leadership. So naheje kuba pasteri. I had served of course for a long time, then after barama a title ya reverend, so I'm a reverend. Yego. Street reverend. Why street? Haseyo bintu byora reverend mwambara nyina ma costume byarana deshire. Byarana nebyo kwambara ma costume. I believe God wants us the way we are. We don't need to pretend, and that's why most people fall into trouble by pretending being what they are not. I believe in being yourself. So yeah, that's how I end up being a pastor. But from the culture I come from, pastor is not necessarily about the title. It's what you do. Pastoring is taking care of the people of God, loving on them. So araha abantu benshi n'abapasiteri batafise title, barakunda abantu barigisha ijambo ry'Imana but na matito bafise. Araha abaprofeti benshi bavuga ubutumwa benshi but na matito bacira imbere. So umuntu ategeza kuba identified with the bikorwa, not the title. Yeah. Yes, nenda is the book kuba baye pastor mu Burundi. Yeah. Avyo narinzi bimenyenga. Atari babizi babitahuye nce ntaho ari impamvu ukunda abastar kera naho mbona ukunda abastar kenshi abastar benshi nabazi barazi abastar nkabuze Pastor Jeff nikora ko urakunda monde yawe urakunda ibintu by'imiziki cyane gose n'abasekira benshi murazi nawe yego cyane gose n'abagize ahora tam imbere yo gukizwa I understand their world kandi urazi Imana yakwamaga ahantu arakurundika he sends you back to the same place. So that uzana abandi ameze nga wewe cyane umufana wa Pastor Jeff kuba celebrity kuba fana wanje just no celebrity no celebrity shaka rero tubwire ugene ahuye n'umugore wawe how you met your wife. How I met my wife. Tije narakubisa amapoto ngaha mu Bujumbura. Pore. Banze bindire gato. Avuye kuhura n'umugore wawe. Warongoye mu Burundi kazi. Waje mu Burundi wibaza ko Burundi kazi ameze gute? Basa gute hama ushitse basanze ameze gute? Okay, like leave alone impression ya Burundi kazi. The impression about Burundi. Kubera wagiye kuri Google leka ndakutangaza ikintu so ibintu yari nice yari like abantu bako barapfa bakora tura like niyo image twari tufise but leka ndakutangaza ikintu cya mbere cyaje wagize Google Burundi bora niye yari ya mbere kuza. Can you imagine? So then ibi bintu byo kwicana, those were the things that would come. So njewe narinzi bandoye kuri airport nanzi I am coming to a war field. Jewe, let me tell you what was in my heart because ndakundi Imana kandi ndayubaha yavuze Imana ndakurungise mu Burundi so ndari naze kama mbaya tugende tuvuge ubutumwa so leka ndakutangaza cyambere nare kuri airport kabona airport kavuga basi twinjiye nyine ndiyambaye nyine leka ndakutangaza ikintu umuntu yaje kuntora yari yambaye kabutura afisa amaraso ngaha yego kubera yari karubaka and he had like blood arikomeretse so naramubonye kandi imotoka yarafise it was dirty. It was a Land Cruiser and it was dirty. So then in my head I was like twinjiye so twatangiye kuva kuri airport two turinjira mu Burundi cyambere because mu Buganda British system turagenda kuri side imwe we keep left ngaha he was keeping right none what is wrong with this man?
So then I was looking at, you know, Orazi Burundi 13 years ago was not the same. I mean 10 years ago. Ibarabara Rikuri Airport. I'm not saying it was very bad, but I was like, ha. Then when I came to the city, Kavuga, hey, wow, this is beautiful. But then the other thing, yaragize umuntu yaje kuntora, yaragiye kuri Bumereke na hospital. Kambaza, no, why have you come to the hospital? I've come to pick up medicine. So mu byumviro biwanje kavuga, he has blood. His car is dirty. Nibi ninabonye kuri internet, where are we going? Then he was staying in Kiriri. Then when we went to Kiriri, kavuga, sha. Deo bariko baratubesha, internet yabesha. Dabi barabara. You see the houses. Kavuga ahantu ndi heza. So then the next day hariho umugenzi twa Peter yarinzanye ku isoko. But the bad thing is that is the very day isoko yasha. 2013. Which year was that? 2013. Yeah, I think he had told me the shop was burnt. Kambaza, who would burn a shop? Which year was that? I don't really I think it was before, but he talked about a shop because he showed me it was fresh. So with a foreigner, how did they burn this place? Of course, you're trying to, you've seen good things, then you're saying, then your mind is confused. But then as I stayed, amugenzi wa mbere naronse yari Fabrice Nzeyimana. So Nzeyimana took me around. Akajereka ma university, akanya kuri plage, kavuga, this place is paradise. Then I began meeting people. Then I was like, internet irabesha sha ni gose. So then I began making friends, getting used, culture, inyina abantu bameze. But kera nahabarundi kazi benshi bari muri business. So bata yose yarizuye abagabo. So ni kabaza Peter none abakobwa bari nabagore ngaha. Kubera nje uvuye mu Buganda cyangwa Kenya urasanga abakenyezi bariko bariruka baradandaza. So gasanga n'abagabo gusa ngameze none there are no bagabo ngaha. I mean abagore. But then after, as I understood the culture and the years went by, I saw the changes of things happening. And I fell in love with the country. Yes. Yes. You had to. Yes. Shaka rero tubwire ngene wabonye abarundi kazi. Kora ko turabizi. Umuhungu w'umunyamahanga yacize mu Burundi agakubitana n'abarundi kazi. Tegeza kuvuga uyu mu abantu ba in the pastor kubera ko rambaze. So like an acting. Nari kuri pastor ariko naho uri pastor wari umusore kandi like an acting sasa. Naho uri pastor amasa abona. So twari tufise event itwa Heaven's Gates and Hell's Flames twagize ya mbere twagize. So Fabrice Nzeyimana akambwira njewe kubera twari tufise aba angels. Akavuga njewe ngiye kuzana aba angels. So hari n'abandi baganda bari baheje kuza nyene bakina muri Heaven's Gates and Hell's Flames. So the umunsi wa angels bad twari twicaye tukabona abakobwa binjiye tukavuga none haraba kubera nje naje bambera bagana bakambaza none Jeff, how are you surviving here? By the grace of God. All the ladies were beautiful. Ndikandababiro na murundi mukazi mubi. Murundi mukazi. I mean that there's no murundi kazi who's ugly. Really? All of them were beautiful. So now the maybe the culture shock that I had, which they didn't tell me, is because our cultures are very free. If I find you're beautiful, I say you're beautiful. Change, if you're handsome, I tell you, hey man, you're very handsome. So I would tell people that. So then there's a lady mama kuze akavuga, Pastor Jeff, numvise mbukora vura abantu ni beza. Mu Burundi, you don't tell girls that they are beautiful. If you tell a girl that they are beautiful, it means that you want to have. And me, I was not. It was just being nice. Then that was one of the first culture shock. The first mistake I made. So then after I said, so all these people have been saying they are beautiful, but that I want a conversation to continue.
So that was one big culture shock that I made. Sorry. Yes. So then after I was told, no, you don't tell that to a Burundian lady. You just say hi and you move on. Yeah. Turagoye rimwe nk'abarundi kazi. Yego. Tubwire rero after kujya amapoto menshi y'abarundi kazi. You met your wife. Yes. Mwahuye gute? Sasa reka nakubira amapoto. Njewe tagure ku everyone I would like, they would get visa and leave the country. So it was as if narefise anointing ya ma visa. Ntuzogende. So kuri eglise baguma bantwenga abapasiteri bagenzi wowe urafise anointing ya visa wakunze umuntu araronga visa akagenda muri Canada cyangwa ibindi bihugu. So nayo amapoto tuko turavuga. So ukakunda umuntu nta mapoto ngaho yabakuriye yaba ari just ko byahuye muri circonstance zuko cyaronka agira urugendo. Tina nazi n'imihezagiro menshi cyane. Yego. Ubwo wabaye. Narababaye cyane. Yo kubabara k'urukundo kurababara si urababara sha. Urabyumva urasenga n'Imana as if God is not hearing you. Kirikawusha. Uri kawusha nyene. Imana cumengira kirikawusha. Kandi ibyo pastor biragoye no shogenda kubira umukobora mukunda. Yakwanse agena arakuvuga hose wabonye umupastor arankunda. So you're very careful on how you even approach ladies. You have to be very 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 careful oraraba maturity y'umuntu. Nibyuvuga no, you don't just say. So you have to, by the time you confess your love, you have to be very serious. So those were the challenges. Yeah, it's very hard to be a pastor. Yeah. It's not really hard. We are human beings. Yeah, I there you know. go. But it's hard, I think. You think? Yeah, God gives you the grace. Yeah, God gives the grace. Okay. Tugire ndashaka rero kumva ngene wahuye n'umugore wawe and gute wamwaprochinze acha tubigira nawe nyene uko yakubonye ukiza kumwaprochinga barahigiye umuntu akwaprochinga ukabumubona ubona ngene ari bro ori bro ori pastor nta birefu nta bihari mugabo handi atangiye ngene kubereka ama feelings ntabyo nzogasanga kabwa bundi tawe kumubona kumubona mu yindi shusho tariyo hari umuntu tubwire wowe ngene watangiye kumubona ko iri bane wori badamu ni sanzwe kumubona ubwambere. Okay. Kubera navugisha I've spoken a lot. Je ndashaka visions zibiri reka tuve version yiwiwe. N'undi yarabikubwiye wowe bitubwire ingene namubonye we no ukuntu yakubwiye ko ndi badazi yarabikubwiye jana nakuboneye hano akubonye uri muri ibi shaka yanakuzi ava ntagukarikire amaze kubwira wavyakiriye gute. Okay. Bon, ntivyagenze gutyo exactement. Nabwiye ko nagize kugira university muri Maroc. Mu mashanda bandanya mu France, hanyuma candaja muri Canada. Hanyuma maze kuba imyaka 7 muri Canada, ndavuga ati vraiment ndarusha ndagomba gutaha. Ubwo rero nari namaze kuvisita CLM une année avant ko ntaha. Comme nasengera mu Pentecote muri Canada ndabona ko dusenga cyo kimwe. Ndabona ko dusenga cyo kimwe cyamvuga nti iri sengero niryo nzojamo. Hama ngarutse muri 2018. Bon, naramubonye muga nta bintu birebire vraiment namwiyumviyeko. Nabona ko ari mu pastori akunda Imana kandi afise igitinyiro cy'Imana. Kubera abantu bose baba bari mu ishengero atinya Imana. Hanyuma nyene nkamubona twagiye kuba proche muri 2020. Muri 2020 urumva ça fait c'est 2 ans après. Kandi ugisengera muri CLM ngise ambona ndamubona ne mu yindi branch ya Muha. Muri 2019 no naciye ngendayo mugabo twaza turabonana rimwe nko mu ma prière ya vendredi soir tukabonana mugabo ata bintu birebire vraiment umuntu yiyumvira. Muri 2020 rero niho hatanguye covid. Niho yaca yorganiza kujya abantu bagira sport badugikirire samedi matin. Okavuga ati abashaka bazoze turadugana. Okay nanje candazamo. Rero pole niho twagiye turamenyana. Umwaka wose wa 2020 umva twari turi kumwe n'abandi bantu bo kuri eglise nyene tukadugana ngo twese mwabaye proche muravugana muratera story ego muga pani ibintu birebire
apana ibintu birebire ko naje sinagomba nyene umuhungu ntari sure nta bintu birebire byo kuvugana nawe oya umva byari ibintu superficiel twavugana hanyuma nyene turiga kumenyana nkamenya uyameze gutya nanje meze gutya hanyuma turatangura umwe wese ukwiwiwe aratangura gukunda uwundi mugabo ntavyo twabwirana je namva ko ntanguye kumukunda nawe kumva ko atanguye kunkunda mugabo tukaba turi abantu babiri batandukanye cyane wewe barakunda kuvuga abantu bose arabavugisha arashaga agakubita igipindi uba yama ariho ahantu hose namuguma ndamubona nanje ndi umuntu ahoze sinkunda kuvuga cyane naho ndi mu bantu bica binduhisha ngomba kuruhuka ifo ko mandi je nyene mugabo nyene hari n'igihe twaharira turi mu bantu abantu bakambwira ati Jeff twabonye ujya mukobwa uramukunda mugabo ntitwibaze ko bizokunda vraiment muratandukanye cyane gose rero mugabo ko iminsi yagenda nkaguma mbona yuko akanganiriza mugabo ntambwire igituma ariko aranganiriza akandamutsa okay akanyandikira message okay nanje nkavuga ati bo umuntu ushaka kumwereka ko nari nshuhiye message yiwe reka mbanze ndindiri banze bihore canke tutumvikanye ku kintu nkibaza ubuhoho no kunyandikira ntazosaba kunyandikira mbwa nkabona arasiyo kunyandikira nkabona umenga si umuntu ashavura n'ingoga nkabona umenga iyo tuganiriye ndumva merewe neza ku mutima kubera ndumva afise amahoro cane cane ndumva afise amahoro kwari igihe uganira n'umuntu kumva nta mahoro ufise hari igihe uganira n'umuntu kumva vraiment ibyo bintu ntibiguha amahoro mbwa turiko turaganira umva ndafise amahoro haryama neza mwijoro hanyuma rero haragera igihe nyene ico gihe umva yaguma nganiza mbwa atambwira ivyo ari byo nanje ndaruha ndavuga ati none umuhungu yama ariko aranganiriza misi yose atambwira ivyo ari byo hanyuma mu nyuma twari tuvuye muri vacances i Nairobi hama tuje turahura finalement niho yaca nyene yexprima yuko yifuza ikintu mugabo kamisa a pris du temps ça a pris du temps iyo courage tangura bukebuke umbe yarabanje kwirasira yuko ahantu ari ibintu byose yabipanze gutya strategy my dear yes so jewe wa mbere nambonye twari twaheje kugira hariho Heaven's Gates a Health Flames twagize wa kabiri 2018 so yari mu bantu bariko barafasha aba volunteer so I was nahejeje sinzi ndiko ndabananye kabona kuba kavuga uyu dindi so nabifise mu pastor mugezi wa Justice uriya nindi kavuga don't even tell kavuga sawa don't even go any further kavuga nta kibazo but orazi abantu ntibashaka kuvugisha ukuri kenshi uba ufise ama options abantu uriko araba nyene people you like but you don't know what to do but you're seeing them uriko araba from a distance so when my friend told me that I was like okay you na banani but there was this one person I was still focusing hoping it will work out and I had really focused kuyu muntu that it will never work out but as the years went on plus n'ibintu byokuranga ama visa bakagenda that's when you sat down and began sober like you know what I think this thing will not really work out reka nihoze bananye ubuzima and I was free look for a longest time I didn't have any pressure kuronira umuntu then covid yatangwe you know that period of covid kubera twagira online church na interaction nyinshi twatufise so you know naronse idea yo kugira sport tukazana aba jeune batandukanye because it was distance no kufasha abantu kuba physically fit so that's when twatanguye kuwa nene katwambuka kavuga none wait a minute this person is here she's beautiful she's smart she loves God it's like all the ticks it's like you know munugwa maso then all of a sudden okavuga nuko kenshi bishika mu isenge kandi jewe what I believe in is friendship I believe a good relationship has to be started with friendship si ibintu namubonye narabonye ahantu and I was like tara yeah
muri friendship urabona ingene ashavura ingene ashonze akambere kubera twagenda mu musozi you see the person's reaction muri teamwork ingene umuntu ameze how they interact with other people then wakavuga uyu muntu namtahuye. So that's how we met. Shaka umugire courage yo kumubwira kumukunda hano wayikuye like uwo munsi byari bimeze gute muri wewe wararasanga ijoro ryose imanuka courage kuri umuntu watuza amafoto menshi utegeza kugira fasting prayer and fasting n'ibindi so daraje kamubwira akavuga yes niyo mutima yes you know the whole heart was like din. Kubera nico gihe twari twafashe umwanya wo kumenyana umwe wese uko yagatangura gukunda uwundi naye nafashe umwanya wo kubisengera nafashe umwanya wo kwisengera ndavuga ati singomba kwigirisha senge mbaze Imana si umuntu vraiment Imana imwemeye ko twa turi kumwe komisa umunsi azoza sinzombwira ngo banzurindire ngende kwiyumvira banzugira iki bon kandi nanje nayiko ndasengera umugabo urumva navuga nari nifuza kugira mariage kenshi y'abakobwa ivyo ntavyo dushaka kuvuga tugomba kuma twihagaze ko no ati niyazazoza ataje nta kundi urumva kandi nabo muri team yanje bari babizi nyene ko ndabisengera hanyuma ndabisengera ku buryo igihe yaza akavuga naramubwiye ati yego umva sinenze kumubwira ati ndagiye kwiyumvira canke iki yego ndashaka kubaza ikintu catumye ugira conviction ko ari Jeff ariwe azomufasha wawe bo ikintu ca mbere je nashaka umugabo akunda Imana yakirijwe akunda Imana kandi ayitinya umva yitinya hari n'ibintu azotinya gukora kugukorera avuga ati uyu n'urubavu rwanje ico ni ikintu cya kabiri eske aranyatira mu ingena avuga nibiki vyose nasavye Imana nk'umuntu umugabo yontwenza sinzo kwiyanuye muri mariage ariko nkabona umenga arabifise kandi si umuntu aguma yicaye urumva ararondera ibintu byinshi akora nkara iyo festival pamoja ariko aragira koma eske umuntu ashaka kwimvira nk'ivyo yego hama nkakompara ubufise n'abandi mugabo ugasenga kandi nawe ukaba sobre ukipoza ama question hari ama question yabagoye kwipoza ukavuga ati ibi nibi wewe wovyemera personnellement ukabisengera ukabisaba Imana ivi byose urumva kome nawe nyine yari yatevye kumbaza ivyo nari nafashe umwanya wo kubisengera ku buryo igihe yaza I was ready yarahatse guteba gato Imana iragukunda cyane gose je Imana irankunda kandi iyo uteba gato oya Imana nje irankunda hari ibintu biza muri moments that I don't know. So yeah, I'm very appreciative. I am very happy waranyeme ni benshi bari banse. I'm very happy also you chose me warancaguye rega umupasiteri ababona abandi bakobwa benshi haje imbere kandi bigeragezo vyinshi none we hozi ubimenye gute ndabimenya nyene rega dafite abagenzi bakozi b'Imana seleka nakubire ngo rimwe nariko ndavuga ubutumwa bwiza ndashushe the anointing giya hano so as I stand haro umukobwa mwiza cyane my brain fast freeze Lord why did you put that person there so wavuze bigeragezo yes they are there they are always there but now you are married you can kibabona no I think that is not true and I know people say that is not true really no what the Bible tells us is what they call self-control and no one nakubishe but they don't see they see but that's that they've committed. Marriage is commitment, not feelings, commitment. So haje kugiria marriage sinzo I want to see other yeah, it's something you make in your mind. You say, you know what, this is a decision I've taken and I'm going to stand on it no matter what. So it's a choice, it's a decision, commitment. So the moment abantu batahura marriage is a commitment ama feelings mbu numvise suchinkona ngere wakunda kira no you committed
you committed to this and you committed to make it work. So nakazi, it's work. It's not just waking up and say, oh, it's paradise. No, marriage is not paradise. But you can make it a paradise. Yes, you Yes, see the word you make make it. Make it. Yeah. Canke affaire ni kimwe muri ivyo. Yego. Yeah. Okay, tubwire kuntu famille yawe yakiriye ugiye kuza no Burundi kazi. Like you're going to bring them a Burundian girl. So chambere, I had taken long without even ever showing them a girl that I like. So everyone was wondering, when are you going to get married? So, but I also want to give you another context. Candy, the context is that because tuaba baganda most of the times turarongora within our tribe mates. So your pressure yo kurongora your tribe mate is there because nabo bashaka umuntu batahura. But then I told them, jewe, I am not never here. I am never in Uganda. So if you want me to get married, if I ever get married, I will marry whoever I want. And kandi nibi wewe umuntu otegeza kwicira hama standard. Warabateguye hakiri kare. Ego njewe kuva mu buzima bwanjye from the youngest age. Because I'm an innovator, I am a very I start things, so they knew that when I make a decision, I already made a decision. So now that whoever I will bring is my wife, not your wife. Does that make sense? My wife, not your. Ariko urabizi ko hari gihe ubusha ama standard mugabo cyo kintu kibaye. Tubona reality ico kintu. Like family gahaguruka ati nubwo twe tuzi kuri serious. But now turabona kuri serious. No, not that. Kandi what helps us is I come from, I wouldn't say very educated family. My people go to school. You see, school erafasha to open up people's minds. I have uncles who have traveled. I have aunties who have traveled. We have lived in different cultures, so you see problem. Umuntu mubi mu Burundi, nuwo muntu mubi no mu Buganda. N'umuntu mwiza mu Buganda ashokuba umuntu mwiza mu Burundi. So it's about the person. Kandi, when I introduced Edith to them, baramukunze from the very go. In fact, now the challenge was not even them accepting Edith. Actually, it was Abarundi accepting. You see, so it's two-way. She's wondering whether the Ugandans will accept her. I'm also wondering, will the Burundians? Kuri kote y'iwacu jewe kubera justement nabaye hanze. Pardon gato. Kibazo mpamvu ndakuba Jobs ko ngwani muvukana muri babiri. Mwese murakobwa we ni muri imfura. Hama Jeff n'umuganda. Mu Kirundi umukobwa yarongowe aba aca kwa partner kuri famille y'umugabo. Iwanyu muvukana muri babiri. Deja famille yanyu kwiyumvira ati umwana wacu mukobwa w'imfura agiye mu Baganda. Ntituzi ntahazogarukira. Ni byateye ibibazo muri famille, bitera ama confusion. Oya, ntibyateye ibibazo. Kubera deja nari nabwiye ko narabaye imyaka atari mike hanze. So kuri jewe ndose umurundi ni sawa. Ndose ubundi atari umurundi naho nyene nta kibazo. Avantage yo voyage. Hanyuma twakuze nabwiye ko turi babiri. Twe twabuze papa wacu tukiri bato. Jewe nari mu 9e. Umva twakuze na mama. Umva twakuze turi abakobwa batatu muhira. Hama turagenda hanze kwiga, mu nyuma turagaruka. Rero mutonya wanje yagize mariage avant moi. Yagize mariage nka 6 ans avant moi. Ego. Ya pression y'abarundi. Oya je vraiment nta pression nari mfise. Bon, mama ntiyayinshirako. Ntiyayinshirako mugana abona ati nanje kama mfuko senga kugira ngire mariage. Rero mama yaramuzi Jeff. Imbere yuko tunatangura nyine kuba bagenzi canke iki yari yamunye kuri church. Yaramuzi. Yari twafise umutima mwiza. Rero nje kumubwira ati je na Jeff birashobora gukunda. Yararyohewe. Naho bitari bwakunda yambwa ati je na Jeff birashobora gukunda. Kana plus umupasteur abavye barakunda abana babo bagira mariage n'abapasteur. But like ndakutangaze ozi how the way I knew her mom just nari namuzi. Hariho umunsi yaje kuri eglise tufise an event. So yaje yatebye na parking yarafise. So naramufashije
kura atanzi tamuzi anazi ni pasteri okay naramufashije kuronga parking so then yataguze kumenya we became friends before I even namenye Edith. so when she told him it's Jeff it's Jeff Namuz so it was more like abanunzi friendships that I had made so be nice to old people if you want to get married you may be nuzi ashokufasha umumama afise umukobwa mwiza muhira utazi ikindi naco kubera nakorera Imana nari impliqué muri eglise yarabona yuko turashobora kuba twojana na Jeff ntiyabona yuko ari ibintu bizontera ingorane canke iki yabona ko tuzosubira kumvikana kandi twese turiko turaja muri vision imwe yego bimeze gute kuba umugore wa pastor kwitwa mama pastor ciwe boss je sinkunda cyane mama pastor mugabo still uriwe sinkunda cyane ako kazina ka mama pastor barashaka kunyita Edith bure murashaka kunyita mu izina ryanje je nta kibazo sinsaba yuko umpa ibyubahiro byose vya mama pastor cyane afite niko bimeze ku bantu bari humble bakunda nyene nkuko kwa pastor Jeff akunda kuba umugenzi w'abantu bose bavugisha nyene nk'abagenzi biwe n'ahari umu pastor nawe nibaza ko ariyo arikomeze mugabo still uguma ufise bya byubahiro byo kuri mama pastor wicara imbere urahagara imbere y'abantu bimeze gute mu gihe uvuye mu buzima bwawe wari mepsetse mu Kristo mu muri eglise ufise ubuganye n'ibiki mugabo uciro hari na pression kuba Imana igushize imbere abantu yashize imbere umugabo wawe kuba mama mubaye umuntu umwe kuguswitchinga mu buzima kuva mu buzima uko wari ufise ubugane by'iwawe mugabo ukacu wakira rero ya pression y'ibikora by'ishengero byose wavyakiriye gute cyangwa mise byarimeze gute je vraiment iyo pression gushika jewe ntayo numva je pression ntayo numva kubera deja igihe nari muri Muha campus branch ya CLM iri Muha nari mu bikorwa narahagarara imbere y'abantu naravugisha abakirisu ariko basengera nkabasengera ari mu bintu vyiwe urumva mbaye mama pastor vraiment ntivyateye ingora byabandanyirije yego uratahura how lucky you are the Lord yes Imana iragukunda cyane gose ari umuntu yambwiye ngo abapastor barongora abagore beza gusa none baba bafise shwa kurumva baba babona no they have the choice so hariho mimi nabonye but don't nurabe umutima nurabe hanze njende kadabis if you're going to marry you have to marry the person you like yes of course if you're lucky change not lucky if you're blessed okasanga umuntu mwiza kandi arakunda Imana don't just go because let me also tell you one of the challenges that is happening hari abantu babira don't marry iki looks change umuntu takuna usanga umuntu yagize mariage n'umuntu atanguye kugenda nawe kibarabara umugore akagenda hariya kubera you're not really happy with the person that you picked and na decision you are not thinking about. Don't play yourself. If you like beautiful, if you like Winzobe Muronde, if you like a dark skin, so that when you're there, you're confident that this is the wife that I chose. Because as a man, you need to find someone that appreciates you and you appreciate them. So on top of that, of course, character and all, because I told you everyone in Burundi is beautiful. Yeah. So the only ikintu kibatandukanya is character. Ego. Kandi abana bose mu eglise n'abantu beza barakunda Imana. So it's you have to select. Kandi bica bigora niyo bari n'akazi katoroshe. Gutora. Ego na feel like ubunye urica kuvuga sinyifise gucagura sinyifise gutora. Biraga bakubwa bose beza bamwisengero. Imana ishimwe. Pastor anshaka kubaza ikibazo nibaza ko abantu benshi bashobora kuba baciyumvira kuri Pastor Jeff as you said wabaye pastor kino musore and ni utamenyere mu Burundi. Nahe ma challenges wagize komeye as a young pastor in Burundi. Okay, one challenges as a young pastor. Of course, hari abantu buvugisha niba kwemera. Wowe ntuzane muresco. Kubera and of course niki kintu
because culture narakuriyemo was different. The way I dress, uraza abapasiteri ngaba barakunda kwambara amacostume atesi, kandi jewe that was not my thing. So that is chambere. Cha kabiri, culture wise, of course otagize marriage naho, because ngaha traditionally umpasiteri ategeza ko yagize marriage. So nyene barakuraba, so wagiye no mbapasiteri bagenzi baguma bakutwenga change, they want to associate with you but they don't. But of course nje ibintu byamfashije nibikogwa. So if you're to invite me into your space, don't invite me kubera I am a pastor, invite me because I am needed there. If you don't feel I am need to be there, it's okay, kandi ndabitahura. And it's very okay, I don't need to be in your space. But if you feel that turashokorana, you acknowledge what is on me and I acknowledge what me, all the pastors, I acknowledge them, kandi ndabaha everybody we are. So that was another challenge. Which other challenges I find? Of course niyo challenge yaba kuronga mufasha, that was also a big challenge. In a way that had so many stories, because ukarakorana n'abakobwa muri ministry, so you don't know ibyumvira abandi bafise canke bakumviye ko. And nikindi kintu, I was God gave me wisdom. Everywhere I used to live, some young men from church. So that was a way of protecting myself. Our Gerard Andy yarabaye muhire waje for I don't know how many years. So that was my mechanism. Yes, I didn't fit inzu yiwanje, but I had to find smart ways of protecting myself. Either naba muri apartments, hari abantu benshi, not in my own house, in an apartment. Haro haba mama changi landlord yiwanje ni mama kuze na papa, meze ngumwana muhira. So that was my mechanism. So even if someone had a rumor on me or any conversations, people around me will tell you, oh yeah, so, and also being genuine. Me, I'm a very genuine person. I don't know how to go around circles. If I like you, I like you. If I don't like you, I will tell you. Not that I don't like you, but I will tell you what I don't feel like. And of which it's not very Burundian. So that's, in fact, one of the challenges. Narimfise kuvugisha abantu kuri. And I found that was a challenge. Kandi. Filtre. So I had so many challenges with a lot of people. Kabira boss, uriko aririmba but waririmbye nabi. Like you go back, go and do more. So kumva umuntu kandi wabivuye mu rukundo, but because it's not in that culture. Ngene wabivuze. So I had to learn how to. Kana arabagenzi benshi naratakazi because of the way I talk. Mumbabarisha ndirukundo. Niwe bintu umugore agufasha gose kumenyera abarundi. So hariho, for example, twagiye mu amabanza. Mu rubanza. Yes. So akavuga ambara gutya, greet like this, don't say that, numushinga naye, cyangwa umuvuga uyu no fashion cyangwa uyu no nyakubahwa. You know those cyangwa arasho kuvuga keep quiet nuvuge cyane. Umuntu I am sensing banzi urindire ko I am sensing oya nakukunda ingene wibaza kara kukunda. Oya ndikubivugira ukuri akavuga when we go there nuvuge cyane. I'm like okay, change twagiye ngaha, dress up like this. Ego kandi biragufasha. So wibuka ukiri umusore ngene wari ubikora like photo. Oh yeah, I was just doing what I wanted to do. Kandi that's why maybe I banged heads with a lot of people. Muga hariho n'abandi bantu bamukunda kubera ubwena ameze. But of course, you know, mu Burundi ntibagira guco. Urazi impamvu Pastor Jeff ari special. Kuko kumenyera abandi bakozi b'Imana bari like bameze gutya. Urumva ni ba pastor mubonye uca wunama ubandanye nta bintu birebire muhurira ko hagaraza imbere yawe ariko kwizera mu Imana. Ariko urumva uyu ronse umu pastor akubera umugenzi akakuvugisha as a friend
apana ijya koti y'umupastor akaba yashyize ku ruhande birorora no kushaka kumugurukira kamubwira ati byanje bimeze gute agaca kubwira ati mugi Imana kuje mugenda narize bari mafashone benshi bamukunda Pastor Jeff urakoze sha Imana iraheza gite urazi n'ikindi kintu utegeza kumenya umuhamagaro wawe so je ndazi umuhamagaro wanje ni mbajene so if you want to speak to a fish you become a fish so you have to be able to kumenya target group you are so gender as a target if God changes I will change but if God has called me to kuba pastor w'abajene ntegeza kumenya babahe bumviziki bavuga gute bambara gute ni ma vibe yahe ari kuri trend bariko bara kubera you have to know all those things kubamenya ukababera oya ibi bintu muko murajamo sibyo kubera ni bitandukanye imijambo y'Imana so kenshi oransanga mu kinama ukasanga mu Kamenge canke Kanyoshi ruguru mu Kabezi canke Gatumba you know kubera n'abajene usanga abajene ukasanga mu Kinindo aba come from nyene so you have to learn how to adapt kandi of course Imana irakutegura kubera mu cultures atandukanye ubamo kandi nandi I don't judge other pastors because hariho umuhamagara Imana yabahaye bategeza kuba gucoye hari abantu bakuna abantu bari serious you know so that they can talk to them so you have to know umuhamagaro wawe and walk in it if I pretended to be what I'm not I wouldn't be effective yes Osha twoyibona kuri kura dufiki ngutara umurundi ho twoyibona ningoke okimara bad okay ikibazo cyanyuma for you before ndabaza to challenge duke tworoshe muri journey yawe of being a pastor nibihe bintu vyiza vyagushikiye bitari kuba iyo utaza kubura umupasteur wow nibindi bibi vyakoye ko arakora umupasteur bitari kuba kwiza ko utari umupasteur so there are so many good things of course umuhamagaro ufise challenges but there's also blessings that come with it people open up their hearts and you help them solve their problems you pray for them je ikintu kijohera cyane nuko umuntu akubira ingorane ukayisengera kandi Imana ikishura you feel happy urumva nyene umuntu akaza kubira mfise addiction irikeranyica ukavugana nawe iyo addiction ikahera akaja akavuga man byaheze I am free those are some of the moments that are very precious to me let me tell you can give me all the money you want but nahama ngavuga ubutuma umuntu numa akakijijwa I am more than happy I feel filled I don't know how to explain it actually most of the times when I cry that is the only part where I cry mostly so that is good thing of course there are also opportunities wahamagaye kuri Siren Vibes that is not for everybody that is an opportunity to share your story me I believe our lives should be a blessing even this story hariho umuntu canke babiri that will learn something so it's a channel of a blessing hariho umuntu arakuronka akavuga Pastor Jeff jewe nagiye muri Dubai nakwizanire a nice watch sabani baravuga ba ufise ibintu biza nibazi where you got them from umuntu yabikwaye because maybe waramusengeye cyangwa uri kwibarabara Pastor Jeff nta gitoro office nafise petrol station ngo ndakwiye gitoro you see some of those things je hariho baby my wife tells me namahera tufise kabisa don't worry about that don't worry kasanga umuntu yaje akavuga Pastor Jeff ndiko ndakurondera Imana yambuye ntegeza kwikira ngabe byakweli come on zana Imana yakweli so there are so many doors that open because of that but also the other side is the attacks from the enemy the attacks are real the devil is never happy there are so many challenges we go through even wabonye twateguye pamoja wabonye pamoja happening just know it's a miracle hariho mwaka bamfunze muri prison for you know things like that so those are some of the challenges that you go through there are people judge you people talk bad about you because either jealousy as well so things like that as well there's also bad things about and people love talking about people who stand in front of people urashogenda ahantu bakakutera inkuru ya Jeff batanakuzi you know kubera inkuru ya Joe huvuze umuntu everyone knows Jeff turamuzi n'umuntu atakuzi neza
akakuvuga atwara image itari iyo ego. yeah So then so if Jesus went through that, who am I? Yeah, just Pastor Jeff. Yes. Okay, question hanyuma na kuri Edith. Urumu pasteur ubakanye no mu pasteur wari hanganiye kinini ariko still ntivyoroshe ku bakobwa kurindira surtout aho urumva aho ngize ngane ku mutoyi agutangira mariage na ya pression y'abarundi hari gusanga benshi baca bacagura nabi ugasanga le premier venu niko babivuga ubuje ubwa mbere yagiye ariruka ugasanga ibintu biragoranye. Shaka kutubwire canke uhanura abakobwa like kuba patient kurindira na gute bomenya uwabo wavanye. Ico kibazo kirimo ibintu byinshi. Jewe icamfashije kwihangana nuko yanakunda Imana kandi nuko yanakirijwe nkuze. Rero je nkijijwe nkuze naravuze nti umuhungu tuzosubira kugendana n'umuhungu tuzogenda na mariage kandi comme nabaye mu bintu bitandukanye ibihugu nimuka narabonye ibintu ngirizwa kwevita mu buzima hama nkavuga ati shaka iherezo ryiza ego ndashaka mariage mugabo ndashaka no gukorera Imana none no bikora gute ifoko ndongura umuntu nawe nyene azogufasha gukorera Imana akunda Imana yakijijwe. Rero utari grounded, c'est-à-dire utari vraiment enraciné muri relation yawe n'Imana biragoye ko wihangana. Kurabona abagenzi bawe bose bariko baragira mariage nawe uri kurakura mu myaka kugira rero ufate decision vraiment jewe nase kukubesha hari igihe naja mu gitanda nkarira ati nega man byabaye byinshi je nabaje imyaka ndagusaba umugabo ntavyo ndiko ndabona mugabo nkaca sura nkavuga nka David mu mapsom yari idoga kidoga mugabo mu nyuma gacavuga ati ndazi kuri Imana nziza ndazi kuri Imana itanga neza ni wowe you give the best kandi yutanze nta widoga nta mubabaro uhari ça veut pas dire yuko tutaca mu challenges challenges arahari mugabo ko mu twese dusenga ndamwihanganira cyangwa nkamubabarira ikintu nari gufunga isura nk'iminsi 2 canke 7 nkavuga ati kubera iki reka ndabireke duswe tuganire neza. So ico nshobora guhanura abakobwa nuko d'abord bagira une relation n'Imana bamenya urukundo Imana ibakunda kuko umenya urukundo Imana igukunda uramenya yuko Imana ifise le meilleur pour toi kandi ukavuga ati reka ndindire jege navuga ati harageze n'igihe nipoza question none Imana itabikoze uzoguna umukunda Imana itaguhaye ibyo bintu kurasaba est-ce que Jesus will still be number 1 in your life? Umva na ma question wipoza c'est vrai c'est dur des fois c'est dur kugira wewe uyiyishure ati Imana itampaye umugabo nabonye yuko muri wewe niho hari ibintu vyiza sishobora gusubira inyuma mugamana urabizi nawe urabizi na umva niyo conversation uburimo kugira ntituzoshwana mugabo ikindi naco no conseil abakobwa gira une relation profonde n'Imana umenye ko Imana igukunda umenye kumarana umwanya nayo umenye kuyisenga umenye ijambo ryayo usome ijambo ryayo kwa mwijambo niho hazana ama promesse ukumva Saint Esprit irasohoye juste akantu karagukoze ku mutima kandi karazanye conviction muri yo jeune uburimo. Ikindi naco occupe-toi y'ibintu ukunda bana wewe uri ngaho uri mu bintu ukunda nuko nyene c'est-à-dire no muri focused ngo ndarindiriye umuntu jewe kugira nzogire business yanje ifoko ngira mariage kugira nzokubaka inzu yanje ifoko manze kugira mariage no gira ivyo ukunda hama ujya mu ntazoza usanga na uri stable wasanga na emotionnellement uri stable okay hatuwazi duke na bateguriye as a couple and you're going to okay umwe as a couple umugore n'umugabo monsieur madame between you two who is the most funny?
Indatwenza cyane. Pastor J. Indatwenza ready. Okay, who prays a lot? Who prays a lot? Who prays? Like praising God. Prayer. Pray. Okay. Who eat the most? Ndakunda kurya cyane. Okay, ndakunda kuririmba. No, babe, I sing more than you. Me, I'm always singing in the shower. Wewe arifondera nyene indirimbo ziwe. Je ndirimba indirimbo zisanzwe zihari. Je ndafise composition iyo waje every day mfise hit nshasha. Uzozigabira abasani. Ego. Uzozura muri recording. Uzozigabira abasani. Antuka. Yeah. Okay. Who loves to dance? We both love to dance. I think we both love to dance. Kubera nabwiye ko twize kuri international twaratamba. Twari mu group ya dance. Mugabo uyu ari privilege gutamba imbere y'abantu. N'abatazi. Uritinyira mu cumbi wawe gose. Je vraiment ndaba turi ngaha tuzinanye. Ndatamba. Mugabo ushize imbere. Bica binyika. I will say him. Okay. Okay. Who works hard? Who works hard? Jeez. Oof. Who works hard, babe? Me and you, who works hard? My wife works really hard. I think we both work. Baby, I think you work harder than me these days. Bara je ntonda ku kazi. Ndatonda ku kazi, hari ibyo dufise dukora, tukabikora mvuye ku kazi. Dimanche nkaja ku kazi kuri eglise. Kazi ndukasubira ku kazi. So let me put it this way. During weekdays, she works harder. During weekends, from Thursday to Monday. Friday, Babe, Monday I have meetings on Monday, so I work harder. During, so all of us work equally hard. Okay, mwanya wangyari. During weekends uri busy, muri hagati uri busy. Murahangute umwanya wanyu. Oh, how you manage? Yeah. Je ndibaza je nkaje mvuye ku kazi navuye ku kazi. Kwa kazi aratonda kuri eglise. Uwo no mwanya twadufise hamwe. Dutaha muhira hakiri kare canke hari abo tuja kuramutsa canke twatumiwe tugenda twese icari. Canke hariho uraso kusanga hariho weekend hatari weddings canke Sunday evening programs. So we take advantage of that. But also what we've learned is getting holidays. Like mukavuga, okay, we're planning this holiday. Reka tuvenga. Yes. Okay, the last one. Who's a good listener? That's a very difficult one. That's a very difficult one. Babe, I think I'm a good listener. Why are you saying that? I don't know. I'm saying on my side. Do you think I'm a good listener? By the way, I've never thought about that. Who listens more? Bokwera wari mu pastor. Karimu. Of course he has to listen to people. Muga hariho bindi navyo ko ari umugabo abagabo barafingene. Umugore ariko aravuga ikintu nk'umugore wiwe. They don't take time to really listen. Bacha gutorera solution ubwo nyene utaraheza kuvuga. Niko ndabiga. Ndi mwishuri. Kuva inkuru z'abagore z'amakaprice yose. Okay. I think outside of marriage maybe maybe rectify. No. Because in your marriage. Yes, in our marriage who's more of a listener. Na Edith kuri eglise. In your marriage. In the marriage ndashavura cyane kumurusha. Uma ndashobora gushavura akacavuga ati reka tureke no kuvuga ibintu tubigeza. Mugabo ni wa wundi petete acavuga ati reka basi twirageze byagenze gute basinye speak. I would say he's in the marriage maybe he listens more. Oh. Yes. You didn't know. Good job, Pastor. I am learning. Yeah. Okay, kaza kugira duheze. Nshaka kubaha umwanya. Like I love doing this. Abantu bakundana kubaha umwanya wo wa declaration. You know? Oh. My goodness. My goodness. I love this. I didn't know that part. I should have watched all the Siren Vibes. Okay. Imitoma couple bambere nibaza.
No. hari abandi bahe babigize. You just have to say you have kunda umugore wawe. Nubibwira bariya bibwira umugore wawe. Why you love her and who is to you. Okay. Wow. Do you want to take some water? Okay. So let me read. My wife, you are my better half. You are my partner. You are my co-worker. You are my friend. And me and you, forever, by God's grace. By God's grace. Baluku Jof. Ooh, she even said my other name. Come on now. I thank God for you. I thank God that He gave me a husband like you. Yes. Who is patient with me. Hallelujah. Who loves God. Yeah. Who fears Him. And I continue to pray for God to just be the center and the core for this journey that is before us. Amen. The best is yet to come. In Jesus' name. Amen. The best is yet to come. I'm just the only one to say amen. Amen. The best is yet to come. Makumvisa? Yes. It's always good to believe that the best is coming. Yet to come. Jenda bafana. Abantu bose mufana couple ya Jeff Baluku, Pastor Jeff Baluku na Edith. Mugire gukimugati peace and love. Namo ndabifurije kuronka abashinga ntahe nka Jeff. Ndimana, bubaha Imana. Na pastor nka Edith. Batesi beza kandi bakunda Imana kandi none hoze njewe n'abagabo nta ko birabagabo. We wavuze abakobwa bwira abakobwa bagenzi bawe. Nanjye ndafite message y'abahungu bagenzi bacu. Babwire no. Abahungu bagenzi bacu. Mukore utafite noti waze. Ariko ka Imana. Bibiri. Bazarondere noti. Oya, orazi Bibiliya iravuga kubaha Imana niyo tanguro y'ubwenge. So it's always good to have your foundation and vision. Vision is very key. Wero usanga hari abajene benshi batafise vision. Kandi women always follow men with vision. So find yourself rondira ikintu. Nungire muri relationship when you don't know what you're going to do. Hari umuntu asanga ego rondera ikintu uchira your hands and be skilled at it. As you're doing it, God will help you find a wife. So vision is key. Don't stay at home. Sohoka munzu, genda rondere, nugaya akazi. Genda akazi kama kazana kandi akazugakura reka ndabisubire nugaye akazi. Njewe if you give me kuba umupuramberi cyangwa I will work because I know akazi kazana kandi kazi. So reka tukore rondera vision y'ubuzima office skill ikoreshe utaronse opportunity rondera ahantu ho ku volunteeringa. Uige skill kubera iyo skill egiye kufasha no kuba umugore a man that provides, a man that protects, and also be a priest in the home. Priest in the home means you give spiritual direction to your family. Araha family ogenda mboya reka mama wanya basengere. Oya siko bimeze, papa ni wategeza kusengera kubera niwe priest w'umunzu. God has called us to be priests, providers, protectors, and priests in the home. That's who men are. Amen. Amen. Yes, avuze nk'umupastor mugavuze nk'umuhungu cyangwa umugabo mugenzi wanyu. Umwumvire. Ko ibintu avuze n'ibyo. Ibyo yavuze n'ibyo nitwe dukunda. Tari ibyo tuzobemerera. Thank you Pastor Jeff. Thank you for having us. And Imana wahezagire cyane. I think hari abantu bigiye kuri story yanyu. Benshi actually rimwe n'igisho nyinshi ku muntu ayitanga igana akagiheza byinshi mwakuyemwo. And twibutse kuza muri Pamoja Festival. Ego. Don't miss ni le 30 juillet. Ego. Kandi ntihora bahamagaye. Bande batumiriye abantu kuza muri. Oya, ndaje ko bikora. Yariko le 30 juillet muze du having a fun dutambira Imana turirimbira Imana tujye tunywe kwara bizaba bihari hama umunsi ugende neza.
nimuze muceregwe muzakiri ko itangura hakiri kare tangura 14h tangura jusqu'à kare 20h 20h Voilà. zabiheze muzoze kare apana ayo masaha ya 14h cyangwa 18h musanga vyaheze 14h muzoze nkabatusha kora deja ni kuri plage banzu enjoying plage Tanganyika hama concert tangure mwashitse anyways thank you so much mwakoze kudukurikirana emission ndende muri ruraryoshe aho bwo mwaryohewe naho gutaha à très bientôt Siren Vibes TV.